Ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo nitugire Kristo. Turacyabandanya gusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ku kigabane cyaho cya 38 guhera ku karongo ka 14 kugeza ku ka 22. Ijambo ry'umutwe tukibandanya kwisunga rivuga ngo Yeremiya atabwa mu gishimo. Hanyuma umwami Sedesiyasi atuma baja kurondera umuhanuzi Yeremiya kugira ngo bamumuzanire mu rwinjiriro rwa gatatu rw'ingoro y'umukama. Umwami abwira Yeremiya ati, jewe ngira ndakubaze ikintu kandi ntihagire ikintu na kimwe umpisha. Yeremiya abwira Sedesiyasi ati, ubwo nihagira icyo ndakumenyesha ni iby'ukuri ntunyica, naho ndaguhanura ntuza kunyumviriza. Hanyuma umwami Sedesiyasi arahira Yeremiya mu mpisho avuga ati, ni umukama muzima we yaturemeye ubu buzima, sinzokwicisha kandi sinzoguta mu minwe y'aba bantu bahama ubuzima bwawe. Yeremiya rero abwira Sedesiyasi ati, nguku uko umukama Imana Nyeningabo Imana y'Isirayeli avuze, ni iby'ukuri niwasohoka ukishira abatware b'umwami wa Babuloni, ubuzima bwawe buzorokoka kandi iki gisagara ntikizoturigwa, uzobaho wewe n'umuryango wawe. Ariko nutasohoka ngo wishire abatware b'umwami wa Babiloni, iki gisagara kizotabwa mu minwe y'abakasidimu, baheze bagihe umuriro, kandi na wewe ntuzova mu minwe yabo. Umwami Sedesiyasi abwira Yeremiya ati, jewe ndafise ubwoba ko abayuda begukiye abakasidimu bona mu minwe yabo bakangirira nabi. Ariko Yeremiya avuga ati, ntayo bazogutamo, ndagusabye gusa wumvirize ijambo ry'umukama ndakubwira niho uzomererwa neza kandi urokore ubuzima. Ariko niwanka kugenda, ngiki kintu umukama yanyeretse, abagore bose basigaye mu ngoro y'umwami w'Ubuyuda bazokwishira abatware b'umwami wa Babiloni, baheze bavuge bati, abantu mwabana mu mahoro baraguhenze uremera, ibirenge byabo binyikira mu gondo, bobo baca bisubirira inyuma. Bene wacu muri Yesu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana, dushimye Imana. Aleluya, amen, aleluya, amen, aleluya, amen. Bana b'Imana, twariko turazirikana ibijanye n'abahanuzi canke se ibijanye n'umuhanuzi Yeremiya, bitwereka ingorane abahanuzi bahura nazo. Twabonye ijambo ry'umutwe riravuga ngo Yeremiya atabwa mu gishimo, mu cobo, mu kinogo, ibintu nk'ibyo. 14 rero twagejeje kuri 13, reka duhere kuri 14. Haravuga ngo hanyuma umwami Sedesiya atuma baja kurondera umuhanuzi Yeremiya kugira ngo bamumuzanire mu rwinjiriro rwa gatatu rw'ingoro y'umukama. Umwami Sedesiya
atuma baza kurondera Yeremiya ngo bamumuzanire batubwira ngo mu gwinjiriro gw'ingoro mbega gw'ingoro y'Imana kuko ingoro y'Umukama mu ngoro y'Imana niho umwami Sedesiya yarari arindiriye ko bamuzanira Yeremiya twibukanye bari baramutaye mu cyobo hanyuma umwami amukuzayo. Imana ishimwe cyane ko umwami yafashije Yeremiya kugira ave mu rugo rwobo. Umwami abwira Yeremiya ati jewe ngira ndakubaze ikintu kandi ntihagire ikintu na kimwe umpisha. Umwami yibariza Yeremiya buke aramubwira ati jewe ngira ndakubaze ikintu kandi umbwize ukuri ntihagire ikintu na kimwe umpisha. Yeremiya abwira Sedesiyasi ati ubwo nihagira icyo ndakumenyesha ni iby'ukuri ntunyica. Yeremiya nawe yarumva ubwoba arabaza umwami ati ubwo by'ukuri ninakubwira ikintu ntunyica, kuko Yeremiya yarazi ko Imana yavuganye nawe, icyo Imana yamweretse kuri Yeruzalemu. Naho ndaguhanura ntuza kunyumviriza. Imana iduhe gutahura cyane. Yeremiya abwira Sedesiyasi umwami ati mwami ninakubwiza ukuri ntunyica. Ahandi naho aramubwira ati ndazi naho ndibuze kubikubwira cyangwa ndibuguhanure ntunyumviriza. Imana iduhe kubitahura cyane. Umuntu arakubwira ibintu ukamugwiza n'ubusa ukamupinga. Jewe hariho abantu Imana yamimpa kubuhanuzi namubwira ati buriya rero Imana yakunyeretse ko ibi n'ibi akangwiza n'ubusa canke nkahera ukumenga ari kunyumviriza umenga twojana tugasengera nk'ibintu runaka nabonye nagira gutya ahubwo nkumva yamvuyemo yagiye kunyararaza ngujya ngo yigira umuhanuzi ngo arigira umukirisa arenze ngo yihaye ngo kuba umunyedini w'indani. Nkumviriza nkaca ngenda buke bantu b'Imana. Umuntu niyaza akakubwira iby'Imana yamweretse kuri we canke akaguha ubuhanuzi, reka kumuvumagura no kumutera ibyatsi canke no kumwararaza utaramenya neza iyo bizoherera ibyo bintu. Banza wumvirize usenga Imana uyibaze ati ibyo umuhanuzi nakayambwiye Mana byo barukuri canke se ni wumva mutima mweranda yemeranya nawe ko ibyo umuhanuzi yakubwiye ko barukuri wabisengeye, kuko se abahanuzi bose tugomba bakumviriza. Rero ugende buke mwifatanye musenge. Hari igihe kibari kigeragezo gikenewe gusengerwa kikava mu nzira canke se ntigisengerwe ngo kinahave, kuko hari ibintu bidushikira tugasenga tukaba twonimena, ariko buriya Imana itabishatse ikintu kikaba kitogenda nkuko twebwe twiyumvira. Twebwe turi abana b'abantu, hari igihe tuja mu mubiri canke mu bishobisho byacu tukumva iyo Imana yari bigenjeje uku, iyo Imana yari bigenjeje uku, ariko hari igihe nukuri jari igihe namageragezwa n'ibintu nkabona ati yo Imana nukuri Imana yanyibagiye. Kandi ntubona ndababwire bana b'Imana nukuri ni waja mu kigeragezo gikaze urakomeza usenge, kuko hari ibigeragezo njewe ari igihe mu minsi yahera, hari igihe numva umenga si kera cyane bana b'Imana mw'iyi minsi si miremire cyane, numva nibaza ati Imana koko kuki Yezu yahora anyiyereka, Yezu yahora angendera kanga kuki ubu yanyikuyemo, ugaca utangura guhigisha ikosa wowe ufise ku Mana byatumye Imana ikwibagira. Ariko iyo wagize iyo uzi neza ko naho ufise amakosa Imana itokugeza aho uri kuragira, urongera ukarema ukamenya uti yo
umuntu w'umukristo satani iramugwanya abana b'Imana, satani iramugwanya. Nuko nagera aho nkaremeshwa nuko nzi ko nabaye Tanzania mu bihe bibabaje by'umunuko biruhije, nkaza senga nibaza ati iyi Mana kuki yandetse ikampana bigeza. Ariko iyo uri mu bigeragezo bikaze, inyishu ya byose iba nziza kandi ukarushirizaho kubaha Imana. Haleluya, amen. Ukarushirizaho kubaha Imana, ukaba mu kintu wibaza ati yo kuki Imana yampanye bigeza. Kumbe Imana hariho urundi ruhande igushakamo, ariko itokubona muri Australia utabanje kugira ikibazo runaka. Kuko jewe iyo naza guhura n'ibibazo nahuye nabyo mu ikambi, sinari gucutsa umutima wo kwemera, kuko je na hasere yarigeze kunyingingira ubuhungiro, ndiyangira kuko nabona ko atacyo mbaye nzotaha n'iwacu nkaba mu mahoro ndama. Ariko haragera igihe jewe nyene ndabyisabira. Kubera iki? Kubera hari hageze mbega Imana yari uruhande yari kirashakamo wari rugeze ko rugenda nk'uko Imana bishaka. Rero murabona ko hageze n'igihe nkaba Australia nkaba umuvuga butuma, kubera Imana bya bindi byo muri Tanzania na bya bindi nahuye nabyo mu Burundi no mu Rwanda, kwari kugira Imana nzoronka ibyo mvuga kwintahe ndiko ndavuga ubutumwa. Rero nkababwira ati hari abambona ndi muri Australia, bantu b'Imana, hari ama message menshi cyane y'ibibazo by'abantu baba bari muri Afrika bakeneye ubufasha. Nk'ubu je ndafise abana namafasha ku mashuri nkarihira, kandi ubu nta mwana n'umwe ndagurira n'ikaye, kandi ishure rizotangura ndiko ndavuga message ariko wa Mungu, ndiko ndavuga ubutumwa ariko wa Mungu. Ishure rizotangura kuwa mbere, ubwo nyene iyi message izobashikira ryaratanguye. Ariko nubwo ndi ku mavi nakambira Imana kugira ngo abana nipfuza kugirira neza nzoshobore kubagurira ibikoresho ndabarihire no ku mashure. Kandi bana b'Imana tuze turakora ineza, ineza. Rero turi kubikintu rero kerekaranye n'ubuhanuzi. Abahanuzi turahanura, mugabo rimwe tukisanga turi mu ngorane zo guseba. Yo urazi iyo uhanuriye nk'umuntu nyuma agaca agenda arakwarara ama nagende ngo Imana byahuriye mujya mbona usanga nyene ari kindi kintu. Rero hari biga Imana itwereka tugatinya kuvuga, kuko na Yeremiya uko yabwiye umwami iti ndabikubwira ntuza kunyumva, ndahira kutaza kunyica. Na Yeremiya murumva yarafise ubwoba, kandi Yeremiya ni umuhanuzi akomeye muri Bibiliya. Uze kuraba iki gitabo cyose cy'umuhanuzi Yeremiya kirimo ibintu bikomeye. Haleluya, amen, kandi biremesha. Rero yabwiye umwami iti ninakubwira ntunyica canke reka ntunanyumviriza. Reka tubandanye 16 akavuga ngo hanyuma umwami Sedesiyasi arahira Yeremiya mu mpisho, avuga ati ubwo umwami Sedesiya arahira Yeremiya mu mpisho atabandi batware bumva mu ibanga rikomeye. Ni umukama muzima we yaturemeye ubu buzima, sinzokwicisha kandi sinzoguta mu minwe y'aba bantu bahama ubuzima bwawe. Murumva ko umwami Sedesiyasi arahiye Yeremiya ati sinzokwicisha kandi sinzoguta mu minwe y'aba bahama ubuzima bwawe. Kandi arahira avuga ati umukama muzima Imana yaturemye, aramurahira.
17 hakavuga ngo Yeremiya rero abwira Sedesiyasi ati nguko uko umukama Imana nyeningabo Imana y'Isirayeli avuze ni iby'ukuri ni wasohoka ukishira abatware b'umwami wa Babiloni ubuzima bwawe buzorokoka kandi iki gisagara ntikizoturirwa uzobaho wewe n'umuryango wawe. Bantu b'Imana Yeremiya arahanuriye umwami ati niwanyumviriza wewe n'umuryango wawe wewe mwami ijane ku batware ba Babiloni ijane wishikane nta ngorane ntacyo bazokubwira kandi niwabikora n'iki gisagara ntikizoturirwa nta ngorane zizoba zikibaye mu iki gisagara. Ni ukuvuga n'abantu bari ku rugamba n'abantu bari kugwana bapfira ku rugamba bazira ubusa n'amasasu asanga aho bibereye icyo gihe nta n'amasasu yari ari mugabo barakoresha imyami n'ibindi bigwanisho bya kiriya gihe imyami n'ibindi ati ntacyo muzoba bazogiturira ntibazoba bakinagituriye. Mugabo bantu b'Imana haba mwisi n'abatware barabahanurira ibintu nibabyumve ahubwo baraba nabi bakakugirira nabi. Imana iduhe gutahura cyane. Muri iyi si umuntu w'umuhanuzi cyangwa umuntu yemera Imana usanga ari muto cyane agayitse kubera abishira hejuru mwisi kubera science bumva ko ari bo bari Imana cyangwa bari hejuru y'Imana ariko n'ubwenge buke bubahenda. Bana b'Imana namanda babwira ati iyi si ubu ngiye kuzandarushirizaho kubivuga ukuntu kuko muri minsi nareretswe ibintu ariko ubu nta mpamvu yo kubivuga. Rero abantu bo mu isi bagendera mu kintu k'ikigare k'ikintu nyene kitabantu mugobo. Nta bantu bari kwimagina ngo bumve ko ibintu barimo bitari byiza. Bimwe nababwiye jo cyane ibyo nababwiye ku audio ya mbere bimwe abantu b'Imana ngo nyaruka muze gukingirwa ngo za ingwara ya corona iraje bamare mugende kumbe bariko baraba abantu nabo mu kugenda gukingirwa basitana ngo nibindi bintu barose kumbe bariko bararonka ibintu byo kubamara. Ndibuka kiriya gihe hari abahanuzi bavuze abahanuzi baravuze pe kandi nanje ndazi nabihanuye mu bambe nari narabipfutse mbere ariko bamwe bakagwiza ubusa abahanuzi. Umva ndabahanurire n'uwo mwanya nshuti zanje zamubwirana na bagenzi bacu banyu ahisi iri nahiri kiraje ni habi cyane gose. Wewe wumva kukunda Yesu Kristo uyu munsi ndiko navuga izi audio ni kwa Mungu twagize umunsi mukuru w'umusaraba waducunguye Yesu yabambweko. Rero wowe ukunda Yesu Kristo wemera Yesu ko yakubambiwe vavanura cyane n'iby'iyi si ubigendemo gake gake ariko wihe kugendana n'Imana wihe gusoma Bibiliya. Abakatolika muvugira rozari nijoro niho naraye ndarota ibya rozari umuntu ari karampindura ngo mve muri gatolika sinzi ibyo bikarambwira njana kuresha prenda bamukire ni jewe memuka nkava muri gatolika jewe memukira Bikira Mariya nkunda Bikira Mariya. Abantu b'Imana muranunga rero abantu b'Imana nuko bimeze. Reka tugende ku karongo kangahe kuri 17 nyimba twaciye reka tuwasubiremo numve. Yeremiya rero abwira Sedesiyasi ati nguko uko umukama twavuze 18 ariko nutasohoka ngo wishire abatware b'umwami wa Babiloni iki gisagara kizotabwa mu minwe y'Abakasidimu baheze bagihe umuriro kandi nawe we ntuzova mu minwe yabo.
19. Umwami Sedesiyasi abwira Yeremiya ati jewe ndafise ubwoba ko abayuda begukiye abakasidimu bonta mu minwe yabo bakangirira nabi. Umwami yari afise ubwoba ko abakasidimu bazomufata bakamwica. Yari afise ubwo bwoba abwira Yeremiya uko. Ariko Yeremiya avuga ati ntayo bazogutamwo, ndagusabye gusa wumvirize ijambo ry'Umukama ndakubwira niho uzomererwa neza kandi urokore ubuzima. Yaramubwiye Yeremiya, yaramubwira akamurahira akamubwira ati umvirize ijambo ry'Umukama niho uzoronka ubuzima. 21 akavuga ngo ariko niwanka kugenda ngiki kintu Umukama yanyeretse. Yeremiya agira mubwire ati niyanka kwitura abo bakasidimu ibyo Umukama yamweretse, abagore bose basigaye mu ngoro y'umwami w'Ubuyuda bazokwishira abatware b'umwami wa Babiloni, baheze bavuge bati abantu mwabana mu mahoro baraguhenze uremera, ibirenge byawe binyikira mugondo, bobo baca bisubirira inyuma. Bana b'Imana rero, izi zari inkuru n'amagorwa Yeremiya yaciyemo mu bijyanye no guhanura n'ingorane abanyayeruzalemu bariko barahura nazo. Rero izi ngorane sabi Yeruzalemu gusa bariko barahura nazo, izi ngorane z'ubuhanuzi si Yeremiya gusa yahuye nazo. Abahanuzi baratotezwa muri iyi si, kandi izi ngorane zahuye na Yeruzalemu ubu ziri guhura n'isi yose. Ntabwo ingorane zikipfa gufata igihugu kimwe. Urasanga ibihugu 2 3 cyangwa ibihugu nka byose bigiye mu kintu k'igitebo kimwe. Akarorero na mw'imisi nakomeje kuvuga kuri corona. Mwarabonye ukuntu corona yinjije abantu mu kigare, bituma abantu benshi bapfa bazize ubusa. Corona nta muntu ngo yari kwica. Abantu benshi bicwa bahohotewe. N'uyu munsi zirya shinge za corona abazitewe benshi baracyapfa kubera zirya shinge. Ababizi nyene abo banyamerika bagiye babikoramo banavuga ko umuntu apfa kwigendera atabuzima, kandi n'ubundi ntibareka gutera ibyo bishinge. Ubu rero hazogera igihe haduke, murabona ko hariho bya bindi bya makochipu biterwa babishaka, ariko hazogera igihe bikomere. Kandi murabona ko isi iri kwirinjira mu kintu k'ikigare, kandi iyo umwana wawe yabigiyemo canke mwene wanyu canke umuntu wo mu canke uwo muri societe abakwegeramo mwese mugaca mwemera, be careful. Mureke kuza murajana n'ibyo mubonye byose. Bana b'Imana, mureke kubona ibyo ari byose ngo ni inkingo zadutse. Ubu bariko baragerageza ngo bakore urukingo rwo gusubira gutera ba bantu batewe ziriya shinge za corona. Muragabe bazobabwira ko bariko barabatera izibagarurira ubuzima kugira umubiri usubirane nk'uko wari uri, ariko muzosanga babazaniye izo kubahohosha. Rero uwo bishaka izo singe zigiye kuzozanwa ngo nizibavura iza corona zo bari barabateyemo, muzogabe. Rero ikintu k'ikigare yo kije genda bukebuke. Ibintu uzobona ngo nimishingiri kiraduka, ngo ni ibintu by'iterambere runaka bije utazi neza iyo bizananye, utabisigukiwe, tinya. Muzi ko Satani ifise amayeri menshi, iri gukoresha ubwenge bwose bushoboka, kuko isi turiko turayigerereza kure. Umwanya wari wose Yezu yakubita inzamba. Rero uriteguye Yezu niyakubita inzamba kuzojana nawe? Imana iduhe gutahura cyane.
bana b'Imana umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen turagusenga Yezu turakuninaza